uhuye na president ni kiki umusaba kimwe kubwiwanje kubera nk'ubu ntanaje nabyiteguriye mvuga ngo bingora kwishura bavuga ati je ndamutse kwera hanini mwe na president ndumva yuko menga yoraba hakaba ikintu cyo kwitaho ugwaruka arabikora ari ugwaruka bakagwitaho nyimba ari mu migambi yago bakaruha abantu baciye ubwenge babimenyereye bakabakuza mu ndoto zabo kuko ugwaruka gw'iki gihe dusanga umuntu arafise indoto mugabo kubera ko ugwaruka gw'iki gihe rufise muri twebwe dufise yuko umenga wohitira wurira hejuru muri make turacakeneye inyigisho hobaho nk'inyigisho zikabura ubwenge kugwaruka kugira bamenye ngene bakora imirimo yabo bakoresheje amaboko ugahera hasi buke kuko ugwaruka gw'iki gihe dusanga ego umutahe nawo nubukenewe mugabo ahakuru inyigisho hagatangwa inyigisho hanyuma tukaca turonka n'amasponsor akazi kariko kose nshobora kuba nokora ndumva yuko nta kazi nokora ngo cempebana n'ibindi bintu byo ku ruhande ndumva yuko naho nzogirirwa amahirwe nkaronka akazi muri leta nzoba mfise utundi two ku ruhande nkora kugira ariyo muri leta aze gusahirizanya n'utudukiya two ngaha ku ruhande rega nzobafise akamaro. Hello people, hello guys, murameze neza ko bitameze neza na mu mihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntiyanagwa no gukemura ibibazo byanyu. So guys, iyi ni Marengo Media, nimba utarakora subscribe ndagusaba kuri subscribe kubera ko uzobamenyera byinshi byo tumutera imbere kandi tuzokwigisha ingene ukora kugira ngo nawe ushobore kugera ku kintu nk'abandi. So rero guys, no munsi tweko turatembera ahantu turabona umukobwa wo muhasira, umukobwa akora cyane. Je ndavuga ati uburyo bwose bishoboka uwo mukobwa sinogena ntamuvugishije. Kubw'ivyo ndashaka tuganire n'uwo mukobwa ndamubereke. Sister ndakora mu kici. Amahoro cyane. Nimba atari banga mushaka gutwira akazina kawe. Nitwa Nadine Nshimirimana. Nshimirimana Nadine. Na DJ nakubonye ndavuga ati sinogera ntakuvugishije. Kubera ko uburyo nakubonyemo dandaza AMAGI narakubonye n'undi munsi ariko we sinzi ko wabibonye ko nakubonye dandaza AMAGI ndavuga no mukobwa nkine kuzovugana nawe niyo mpamvu rero nagerageje ndagusanga hano osuri. Nadine ushobora kutubwira watangiye dandaza AMAGI bije gute wabitangiye ryari? Nukuvuga mu buzima bwanje bwa misi yose sanzwe ndi umuntu nkunda urucuruzo. Hambavu y'urwo rucuruzwa umuntu usanga akenera ibintu byinshi kandi hambavu ukeneye ibintu byinshi ndakunda ibintu by'ubworozi. Kugira ntangwe kudandaza AMAGI natamwe ndaja muri formation y'ukorora. Menya ati mbega inkoko zororwa gute, umuswi ushobora kuboneka gute, inkoko ishobora kugaburirwa gute, ishobora kuvuzwa gute. Ndio hambavu y'ivyo cyo ndabona yuko no kudandaza basaze ndabikunda. Yuko bikwiye. Yuko menga inkoko na AMAGI hazimvye inkoko kubera ko tahisemo kudandaza inkoko kugira nawe ayo AMAGI ntuzuragenda kuyarangura hande ahubwo azirava mu nkoko ziwa. Kugira sinshime kudandaza inkoko. Nuko ubwa mbere nabonye yuko mu kibano AMAGI ashobora kuba kenewe kandi hambavu yaho inkoko imwe n'irigi rimwe urumva ko inkoko irazimvye cyane gusumvya irigi. Nibaza yuko no mu minsi iza ninashobora kuba nateye imbere ndibaza yuko n'inkoko nzoba kuzozidandaza. Uri muri babandi bakunda AMAGI gusumba inkoko? Sikuvuga uko gusa mu kugira ntangwe kudandaza AMAGI nabonye ko ari byo bishobora kuba byo biranyorohera kandi nabonye yuko basi mu kibano akenerwa cyane aho mbaye arakenerwa cyane aragugwa cyane gusumvya inkoko. Nadine yarize? Nadine yize makeya cyane. Yanaciye mu ishuri ryo gusoma no kwandika. Tubwire turi serie. Nadine afise diplome zinga? Nadine yarize guhera mu wa mbere yashika mu wa gatandatu. Hanyuma mpejeje imyaka mitoya. Mitoya no kuvuga ingahe? Imyaka 6 amashuri mato primaire. Ndamaze nagiye ndiga guhera mu windwi. Ndaronka diplome ya humanité mu nyuma yaho nasho no kuja kubandanya kuri kaminuza. Urahejeje university?
sindayimara ndacayirimo gatoya nyene cubibona nawe n'ubuzima bwa misi yose usanga byacangana. ubundi mwiki gisagara cya Bujumbura biba bigoye kubona umukobwa yize amashuri akayaheza, umukobwa yiga university ariko aradandaza amagi. Nk'abagenzi bawe bakubona udandaza amagi bavyakira gute? Ni kuvuga tugiye mu kibano abantu batahura ibintu gutandukanye. Ni kuvuga habamwo abashobora kuba umenga bonsuzugura, hakaba bantera intege. Mugabo hambavu y'ivyo jewe kenshi nkunda kwita kuco mbona ibyo nkora bimariye. Sinkunda kwita kuko mu buzima hariho benshi usanga ariko baraguca intege, mugabo ahanini je nita ku kamaro mbona ati ikintu ndiko ndakora kimfitiye akamaro kanaka. Nico gituma yaciye mpitamo rero gukora utunyene ubona. Yego. Nadine kenshi abo ntibahejeje amashuri usanga niba abantu bace bagenda kwicara hajya avuga ati je nahejeje ishuri sinokora ibintu nk'ibi iyo bicururutse ni ngombwa no nk'akazi gahuye n'ibyo nize. Nko ku ruhande rw'abasore ugasanga abasore benshi iyo hejeje ishuri canke n'ubwo batarahejeje ishuri ugasanga baca bagenda mu bintu by'amarigara, kunywa itabi, kunywa inzoga iki niki. Abantu bahanura iki? Ikintu no bahanura novuga ko ubu turi kwisi bisabwa gukora cyane. No bahanura yuko ikintu ca mbere mu buzima uriha ico ushaka kuba mu buzima bwawe, ukavuga ati mbega ejo nzohaba bigenze gute. Ivyo rero kuvyiyumvira kenshi ntiwita ngo papa afise ibi kuko so wawe bijya so afise ashobora kugenda, ashobora canke bishobora no guhomba nivyo yirondereye. Rero mwico gihe nibaza yuko no hanura waruka rwose yuko ushobora gukora ibishoboka byose kugira bamenye ati yitunganirize ejo hiye, avuga ati je nkeneye ejo kuzuba mezuku, nkeneye ejo kuzogera aha, ati nkeneye ejo kuzoba nigurira iki, nkeneye yuko ejo societe izonyubaha. Nibaza yuko maze kwihati je nkeneye kuzoba iki muri kadoza kawe gutuma wumva yuko wogira intege zishoboka zose, ugakora ibishoboka byose utitaye ngo banaka bavuze ibicanki, utitaye ngo wize amashuri menshi noneho mwana wibona yuko ubuunya n'ubuzima n'ingorane biragoye. Twiga turi benshi ariko nibaze yuko ahanini baduha ubumenyi rero ubwo bumenyi nibaze yuko ahanini ntitwo tubuvyaze umusaruro ku buryo buko natwe ejo tuzoha akazi abandi. Rero numva yuko no hano nk'ubuye nk'abanyeshuri birirwa bagutwenga bakubona wikoreye amagi nk'inyuma y'imyaka 2 kacu utangura kubaha akazi muri company ya fise ukwizera yuko ejo bizokunda fise icizere yuko ejo kumbure bizokunda kuko nkora nifitiye icizere muri jewe kandi nkakorana umwete ndetse nkakorana n'ubwizigirwa ivyo mba ndimo. Kubw'ico gihe rero canumva yuko uko biri kose naho nkiri hantu aratera imbere cyane ejo bizokunda. Kandi hambavu yaho usanga hariho byinshi naho bari ubuntu buto ushobora kuba no kwifashamwo muri uyu mwanya nyene ntarinze gusabiririza. Umaze igihe kingana gutudandaza amagi ndabimazemwo nk'igihe c'umwaka n'inusu. Ni yihe nyungu umaze kubona kuva utanguye kudandaza amagi gushikana no munsi? Inyungu maze kubona ikintu ca mbere birandinda stress kuko biramfasha kwama fisi ikintu kimfatiriye. Uri hamwe nari kuja ngo ndagiye nko hantu ndapanikishije umutwe gose oya ntuma mvuga ati ngiye gukoresha ingufu zanje nkavuga nkamenya ati je ninava gukora ndaza kuronka uduharage tw'igihumbi hama ndonke no ku ruhande n'amahera y'agasavuri. Ego hambavu yaho biratuma ata umuntu wari we wese ashobora kuba yoza akuririreko kuko biramugora aho yoca kuko ntashobora kuza ngo nkangishe iki urumva naho kibigihumbi cyavuye mu ngufu ziwanje mba ndakinezererewe. Uri muri babakobwa batigira batwara ibintu by'abasore avuga nje umusore atanguriye ikese sha kucigurira buri kintu cyose urigurira nta musore amenye ikintu gikeneye nk'ico onya no kikwishuru nkavuga ati basi bindinda ibintu by'agasuzuguro
bitavuze ngo sinokwiba ko jewe jenyene ntacyo nishoboje muri make ntacyo nishoboje umuntu yamakeneye abandi kugira ugira aho ushitse wamukeneye abandi buze ngo kubwaje jenyene mugabo sishobora kuba noronka nawe ntuca kintu cyagasuzuguro oya yabivuze ko urya ashobora kuba akimpaye kubwungo ansuzuguro ahubwo tuba dukenderaniye muri make abona ko nawe bacigurira nubwo yakikwima oya naho kitoba kirekire novuga ati kijya c'amafaranga menshi ari kuma kijya ndacihojeje ndaba nkoresha kutu dufaranga afise nari dukeye naho kibigihumbi nawe nawe uravyumva Nadine yibona inyuma y'imyaka 5 mbaye imyaka 5 ejo umuntu arategekanya ibyo akora hanyuma Imana akaba nihezagira ariko ejo hanje ndifuza kuzoba ubundi umuntu ashobora kuba yo bamariye akamara abandi ejo hanje ndifuza yuko nanje hamwe narose nk'abantu bantera intege bakanshigikira ndifuza ejo nanje yuko nshobora kuzohakaza abandi ndifuza kuzorora inkoko ziwanje ariko ibyo umuntu ategura hanyuma habasigaye ko umuntu akora hama ukaraba yuko bimwe wiha ushobora kuzobishaka mu ico gihe nizi neza ko Nadine atubatse oya Nadine ntiyubatse Nadine aramutse arose umuga bakamubwira ati je rero ivyo bintu byo kudandaza amagi ndabikwankiye ntuzo bisubire wo kuyakira gute nibaze yuko ibintu urugo nago n'ikindi kintu urugo umaze kuvuga ati wagiye kubaka umenya yuko ufashe ubundi ubuzima bushasha ibintu by'urugo biba bisaba ko habamo kubahana hakabamo gutahurana nibaze yuko naramutse uko tuba twarahurije mu biyago tukiko twareshanya nibaze yuko n'ivyo ntivyo tunanira gukemura uko biri kose no mwereka akamaro ndiko ndakora ivyo bintu akamaro bizogirira umuryango ndibaza nawe ari umuntu atahura kumenya tuba twarahuje mu bindi byose nawe mubarijemo mu rupfasoni mu kumubaha nibaza yuko rega hajya bivana ibintu byose umugore ashobora gusaba ikintu buke ugasanga byose yabigenzeho urumva bisaba yuko gusa ikibujije nuko gusizanamwe amanyama ibintu byose bisavye mu bwubashi ukamwerekera buke buke bukapana kumukangata kubera guciye ubwenge Nadine kubera guciye ubwenge cyane aya ni buke nyene ni buke ariko ndashimye wowe na president ikiye kintu kimwe wo musaba mpuye na president w'igihugu hamwe mpuye na president w'igihugu ahanini ndiko ndaraba ugwaruka gw'iki gihe usanga rufise imbono yejo haza ariko kenshi bakunda kubura abantu babashigikira je hamwe mpuye n'umuntu nyene mvuga afise aho yoshikana abandi buraba hakaba ukwitaho ugwaruka gw'iki gihe nakubajije kuri president uhuye na president niki kintu musaba kimwe kubwiwanje kubera nk'ubu ntanaje nabyiteguriye mvuga byaba bingora kwishura bavuga ati je ndabutse mwe hanini mwe na president ndumva yuko menga yoraba hakaba ikintu cyo kwitaho ugwaruka arabikora ari ugwaruka bakagwitaho nyimba ari mu migambi yago bakaruha abantu baciye ubwenge babimenyereye bakabakuza mu ndoto zabo kuko ugwaruka gw'iki gihe dusanga umuntu arafise indoto mugabo kubera ko ugwaruka gw'iki gihe rufise muri twebwe dufise yuko umenga wohitira wurira hejuru muri make turacakeneye inyigisho hobaho nk'inyigisho zikabura ubwenge kugwaruka kugira bamenye ngene bakora imirimo yabo bakoresheje amaboko ugahera hasi buke kuko ugwaruka gw'iki gihe dusanga ego umutahe nawo nubukenewe mugabo ahakuru inyigisho hagatanga inyigisho hanyuma tukaca turonka n'amasponsor hanyuma ubutangwe kudandaza amagi umaze gura n'abantu bangana gute baguca intege bakubwira ati Nadine uri umukobwa mwiza ibintu byo kudandaza amagi ntibikubereye umaze gura n'abantu bangana gute baguca intege nukuvuga nibaza nk'abanci intege ntibashikira ngo babimbarire hari ndashobora kuvyumva hanze mugabo ku rundi ruhande nta numwe aza kubwira ati Nadine we ariho ndamwibutsa umunyeshure
hari umunyeshuri tugeze guhura nyene nameze nyene nk'ubabaye uwo munsi gusa nyene mu nyuma ngeze ku handi mvira none se ko hajya nashavuje nikamana yanje biramusha kazima je mvuga ata anya ndaharonka agasabune ti rero nivyo kumenya gusa mu nyuma twongeye turahura arashaka yuko umenga nawe no muha information yerekeye ibyo yari yamaze gutahura yabonye n'inyungu bikura ikibano nticoshobora hariho abagutahura ukundi ukamengura umugorwa iki kandi nivyo nyene mugabo kurundi ruhande hariho benshi bantera intege kandi abashimiye cyane abari bose baheza kuri Marengo Media turakunda abana b'abakozi niyo mpamvu tugomba gushishikariza abajene gukora cyane bakoresheje ingufu batarindiriye ngo ngufise diplome nzoronka akazi muri leta turatera intege abantu bakoresha amaboko yabo kugira biteze imbere turagutera intege rero cyane murakoze abantu bakene Nadine kwanza adandaza amagi yiwe hehe mu buryo bwa gute yadandaza hehe amagi yanje ndadandariza jemba mu gihugu c'u Burundi igihugu c'u Burundi ariko ni kinini Bujumbura ahantu bita mu Buterere kujya mu Stanteri amagi yanje rero n'amagi ameze neza urukundo rurindana ukaraba atazira buryohe urukundo rurindana ukaraba oya akanovera kari muri iyo arabira kandi rero nta muntu yashoreye amagi yanje ashobora kuba yovuga ngo iki ambaye atekanye n'amagi yadandariza he kugira baduze baza gushorera amagi yanje ndadandariza mu mba kujya mu Stanteri mu Buterere nukuvuga aho nkorera hariho hose mu majewe ndabutse nkabwira ati Nadine nzanira amagaha nawe cyanzaniye bivanye na hariho na komanda ubukeneye ubu nawe ntundi Bujumbura nto buri bubanza ngo numirigira imwe nawe uravyuba cyanda bati mbega nza kunguka iki nza gukoresha déplacement ingana gute nza gukoresha ama dépenses angana iki bivanye naho uri bikavana na komanda ubukeneye muri makeda ndipfuze bakiriya barengeye hari abantu benshi baba bafite amahoteli abantu benshi baba bafite amaresitora bakora abanyene bose bakuronka gute no shaka kwabwira nk'akanimero ka telefone babari rero kugira ngo uzo gukina doca go telefone akubwira ati Nadine nyerukana amagi nzanira nga jewe nkeneye ku telefone ashobora kuntora ku nimero 66 48 78 59 66 48 78 59 Ego nakaye kazi woronka muri leta ukaciba kudandaza amagi burundu akazi nubwo utatubwiye section wize akazi kariko kose nshobora kuba nokora ndumva yuko nta kazi nokora ngo ce mpebana n'ibindi bintu byo ku ruhande ndumva yuko naho nzogirirwa amahirwe nkaronka akazi muri leta nzoba mfise utundi two ku ruhande nkora kugira ariyo muri leta aze gusahirizanya n'utudukiya two ngaha ku ruhande rega nzose akamara niho kibikora gute kandi uri kurakora ni bya ndi twavuga yuko twa twifuza guha akazi abandi naho tutarabigerako ku buryo bwuko nyimba ndi gukora muri biriya wa wundi nawe umwe yihebuye ari mu bundi buzima nyene atabona yava niyaja ashobora kuza nkamuha akazi kandi amuha akazi nawe bariko yiga ibintu byinshi kuko ahantu ntabyo uri kurakora muri make nta kintu umenya kuko umuntu akwizigiye akagushira mu bintu kanaka ari umuntu uciye ubwenge ahanini ntuburi kuhiga amafaranga ahubwo uburi kuhiga ubutahuzi no kumenya urumva rero mwico gihe nanje usanga nanje no campa kazabandi aba rero wongereza umutaho hakazabandi kwirako ku munsi ndazura danaza amagata ari munsi y'igihumbi so biravana no kuna bakira babatotse canke bari nigihe byanka gusa nyene hose ndashima Imana mbuzi uyu munsi ndamenya ati ejo nzoronka kubera ikintu ndubona utaratanga gushiramo abakozi sindashika kure cane acafise agatahe gato hera nyene hasi kirimo abandi kugira hagire undi muntu abaho kubera mutahe wawe agatahe karacari gato ariko ndabifisemwo ndavyipfuza rero urumva hagicipfujwe kenshi usanga Imana igikorera kugasanga umuntu yakigenzeho ndacafise agatahe gatoya ndacafise nyene agatahe ko kuvuga ati nyene ndondera mutwo duharagengya n'agasabuni mbwo nize yuko buke hari naho nzoronka n'umuntu ngira ngo gasanga nyene navuze ati mwana we ko mbona ufise umwete tenda gudu franga tungana wikorere urumva rero mwico gihe ucisanga na wa wundi ashikiriwe
naje zorabeshikiga Iyo uzoze ndakwigisha gusa uzoyikorera ku mutwe uzobishobora. Nayo gira gusumba ingufu zo kwikorera. Amafyeri. Rero ivyo bintu vy'amafyeri nivyo ngwanya jewe sinzi kubize. Ivyo bintu vy'amafyeri, ivyo bintu vyo kuvuga ngo narize ngo nkeneye akazi muri leta nivyo ngwanya. Twe dukeneye abajeni bakora dasuzugura akazi akora buri kintu cyose bahuye kugira ngo yinjize amafaranga. Kubundi twebwe ntidushaka bajya abajeni bavuga ngo bashaka guteza imbere igihugu. Oya nakore kubwiwe niyatera imbere n'igihugu kizoba giteye imbere. Kora igihugu kirashobora gutera imbere we ntutera imbere mugabo iyo uteye imbere n'igihugu kirashikira imbere. Niyo mpamvu nkaje ndagwanya abantu bajyana amafyeri ndabagwanya cyane nkunda cyane abakobwa nyine twakunda nyine amafyeri ucu bibona nyine siga inzara uvuga ati nyine haguciyemo nyine n'abakobwa nyine umenya nyine bakunda nyine kumbona mu yindi image ariko AMAGI mvye makame muri umukobwa kazunguruka quartier wikoreye AMAGI kandi hani soni n'akanyamuneza kenshi akazi kandi ndakayakora n'akanyamuneza kadasanzwe uko ndagakunda ahanini si nkunda ngo intuzi yandonka amahera menshi oya ahubwo nshaka ko shira imbere ibikorwa hama bagi babona yuko nkora ibikorwa neza n'amafaranga ni hacaca nivyo sha guys ntabarambiye uri umukobwa n'umuhasira sana umukobwa arakora cyane n'umukobwa kugira ndinde ndamwimba ko dukoreye nabonye ari umukozi arakora sana ndavuga ati tumutere intege akore cyane n'umukobwa ashobora kuzunguruka quartier yose yikoreye AMAGI agenda arahereza abantu AMAGI kandi ngerageje kora burunguka urabona buke nyene byose ibintu byose rega bitagura buke gusa je naho ndo nk'ibihumbi 2 byavuye mu nguvu zanje banumva nyene yuko ndi umuntu nyene akomeye ubundi y'urusi 200 biciye mu nguvu zawe use n'amahirwe yo kuronka 100 biciye mu nguvu zawe ego si kuvuga ngo ni inyungu nyinshi mugabo kubera ko mvuga ati make ndonka uko yoba ngana kose aca mu nguvu zanje banumva yuko ndabinezererewe. Wow. Nadine je numva no gushimira cyane. Namwe mwakoze kudusanga ku bikorwa. Kandi ndaguteye intege ukomeze ukore cyane ukomeze upambane. Ubundi nosi abantu b'abanyabwenge n'abantu bazi gukoresha amaboko yabo. Kwino si umuntu w'umunyabwenge n'umuntu akora cyane kugira buri kintu ciwe amenye guhangana n'inosi. Si ngombwa buri muntu wese azokwama aronka bamuha ivyo akeneye. Ariko je iyo mbonye umuntu akoresha ingufu ze kugira ronke buri kintu cyose akeneye uwo muntu ndamufata nk'umunyabwenge kandi ntagira abantu bakwitura ngo bigishe nawe ntuzokwange kubigisha oya nanje kugira ngeraho ndi nanje nayifashijemo n'abandi bya bintu nyine byo mu buzima busanzwe muri make turakunda ko umenga twoshira imbere amafaranga mugabo mu buzima ikintu canya mukuru nuko ugira ubuntu aho ubaye maze kugira ubuntu bica biguha abantu n'akacaga ibintu bivuze ko urumva ari nk'uwuntumbereye nanje sinavutse bindimwo naravye ati mbega borora gute ibintu byinshi nabirahuye ku bandi bambereye abavyeyi mise nibwira ingene mu muryango baba bagukunda ngo bankunda nk'abandi bagukunda bisoro bankunda nk'abandi mbenga baragukunda cyane kubera ko uri umukobwa akora cyane oya barankunda gusa none uzi yuko umuvyeyi yamakunda umwana wiwe kimwe gusa je mpambona nyene badukunda ku rugezo rumwe ari abavyeyi banka abana bo bivanye n'ingeso baba barimo nadi no musije maze ko abakobwa benshi usanga saa sita z'ijoro bari mu kabare karanywa amayoga n'itabi je pense ko uwo mwana umuvyeyi batamwishimira nko umuvyeyi wawe kwishimira bavuze gusa birasanzwe rero Imana igufashe kuja imbere ibintu bitere bigenda neza tuzosuye gura abo bantu wabahaye akazi nk'abantu nka 5 yari rero esha reka dusenga Imana nyene hama igumbi hezagira izimpe n'abantu nyene bafata mu mugongo kubera ndumwe ntacu no kwishoboza tuba dukeneye abandi bantu badufasha ariko ndizira ugeze nta muntu yagufasha ku mugongo baradufashije nega cyaho nari kumenya AMAGI inzu yakura he tuba dukeneye ba bantu nyimba baradufasha mu vyiyumviro bakatungura ivyiyumviro nama nkeneye abashobora kuba bamfasha mu buryo kugira nanje nyine ndonke umutahe nyine wagutse n'uco bibona ndagushimira cyane Nadine nawe mwakoze murakoze yego
guys, turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, mukomeze mukore subscribe kuri Malengo Media, ubundi tuba turi kumwe namwe. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 96 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.